Mugabe ikibazo urazana ugica kiba uramutse turavye nimero 10 mwiza turaba karite ya organisation rukino tukaraba karite y'umusaruro agira chaque saison peu importe équipe arimo kuko uyu Martin Odegaard mbere yuko yisanga kwa Arsenal yari kwa Madrid atizwa muri za Vitesse Arnhem atizwa muri za Sociedad yisanga kwa Arsenal aho Arsenal hatweretse urwego rwiza rwo mugabo witwa Martin Odegaard Martin Odegaard reka tureke uyu Arsenal dufate Martin Odegaard wa Real Sociedad na Julian Brandt wa Borussia Dortmund yari equipe nkuru ikina competition nyinshi gusumba Sociedad mugabo nagiye na kimwe statistiquement Brandt yigeze abamwiza gusumba Martin Odegaard erega Brandt agiye gutangura koronka umwanya ufusa no kufadika Jude Bellingham asohotse Baido yaranakuze bivuze ngo nta kintu na kimwe no munsi seromwa cyo tubangeranya Brandt na Martin Odegaard les amis je respecte Martin Odegaard parce que numukenya amenye gukora kuri izo pressure z'imigwi itandukanye yayere yagiye atandukanye unamusageze kuri niveau yo guhabwa brassard equipe nationale ya Pologne ifise ya Norvège ifise Erling Brotherland agagwa brassard ya Arsenal ifise abakinyi b'abarideri beza tubona yanasanze n'abahamusanze uburyo brassard yambawemwe kwa Arsenal harimo manque de respect oya na manque de respect uburyo Hazard nimba ari manque de respect cyatugaruka muri equipe nationale ya Pologne ikintu na kimwe cyo tuma uno musi Odegaard yambara brassard ahantu Declan Rice amaze umwaka Rice asanze vestiaire ya Arsenal meze n'importe aho yaziye nimba abantu no musi Bruno Fernandes yambaye brassard ya Manchester hamaze igihe kingana iki hasohotse nde erega ncaca turaba none Bruno Fernandes ntiyambaye brassard de guerre haki ya Bruno Fernandes ntiyambaye brassard abayatse Maguire akoze Maguire kare yarakiza nawe Maguire yari karakora iki voilà nico ndiko nakubwira una musi yego na musi dufata karorero once brassard dufata karorero once brassard reka ndakureka karorero Bruno Fernandes wabona ubyo yinjiye n'ubyo yashitse explosion muri Manchester United nibiye bibi barimo brassard dufate ko uyatse De Gea urayihaye Bruno Fernandes wibaza ko bingana no kwaka brassard Odegaard ukayiha Declan Rice nta kintu na kintu ni profile zibiri zitandukaniro rihari ni profile zibiri zitandukanye niba kwa West Ham ushobora kudirija equipe ukaba ufise profile fadika mu gihugu cy'ubwongereza sigaye ari wowe ishusho ya mediane y'abongereza nta mpamvu ntago kubita brassard ya Arsenal reka dufata karori gituma bigoye equipe iri kirubakwa muri style y'igikatala reka ndabivuga uko Arsenal ya muri style y'umumenyereza afise abo yabanye nabo bari mature badapfa guboka none musi raba brassard bugitangwa muri equipe ya Manchester City reka Gundogan yarambaye brassard Kedibari kandi Kedibi musaruro no kuba matire muri vestiaire ubona ko atanga buri kimwe cyose bwo brassard kambara Gundogan ariko musi Gundogan yaragarutse brassard Man City ifise nde Kedibi mu gihe Kyle Walker badahari kandi Walker uno musi ugiye kuraba wowe gwa Walker na Kedibi ntona kumenga Walker abereye kuba kapiteni wa Man City gusumba Kevin De Bruyne mugabo na musi forward musaruro ni jambo munafise muri vestiaire nico umenyereza abona nimba na musi equipe ya Norvège ashobora kwizera umwana ari muri equipe nationale y'abakuze kuva ku myaka 17 kugazura musaka mu kwita brassard iyo brassard bakabiruza ko bagasanga na Arteta ramoye brassard no mwana ari kuntu ari Mathieu kandi turavye mu musaruro hari uburyo iyi equipe ya Arsenal yahinduye profile kandi uravye uburyo bahinduye profile ariko muri Norvège ho kwambara brassard kwa Odegaard ndugu yangu ko batayiharandi arandi bari kuyimuha ryari ko yasanze Odegaard ari babalawo ariko statistiquement abantu babona ko umupira wa Norvège doshingira kuri Haaland gusumba Odegaard nuno muzo ushingiye kuri Haaland gusumba Odegaard wanashaka chufati chokino kwa Arsenal urazi iyi Arsenal duhere kuri area Emery Unai sivyo gushika Arteta yinjira yari equipe itagira ishusho iyinagurika umwanya ku mwanya ifise abana bitwa yuko iyi equipe bayigwaniye bayetse bayigejeje ayigeze ni Martin Odegaard ni Bukayo Saka ni Gabriel Martinelli sivyo no muri defense bujya ntubone Gabi Magalhaes adafa gutakaza kibanza yarakoze cyane kugira ngo ino Arsenal bigeza Pep Porter de Shagira umenyereza rino konesa y'akazi uno mugabo yakoze kuko ari muri defense yaciyemo ba Pablo Mari nabandi vyanse uyo Odegaard ari muri mediane yaciyemo ba Matteo Genduzi na ba Lucas Torreira nabandi tuzaziyo barengeye vyanse ka gasore kakinisha igoshe ka kongereza kitwa Joe Willock nawe yaraciye Jack Wilshere baraciye nuvuga ngo biragoye gufata iyi profile yabano bana bahinduye Arsenal ucuzara mu muntu nka Declan Rice bazi ngo turamwubakora ko no muri equipe nationale afise iyo profile ucufata umubwira ati we turagukubise brassard mugiye
ubaye message yabwira ngo muri mwebwe mwese nawe Arsenal mwayikore nta mushinga ntarimo yariko manque de respect ahubwo kuvuga ngo Brassard no musi wacusho kuya Declan Rice mugihe asanze Odegaard mugihe asanze Bukayo Saka mugihe asanze Gabriel Magalhaes mugihe asanze bano ba Martinez bitwa ko bakoze cyane kugira ngo equipe igera igeze kandi nuno musi turana ko equipe Arsenal ibuze Saka irasufra equipe Arsenal ibuze Odegaard irasufra equipe Arsenal ibuze Gabi Magalhaes hari ico novuga ngo ibihombye muri defense nubwo ubona bazanye bakarafira n'abandi bagiye batandukanye nubwo basariba baje bakiyempoza rero nibaza ko gutsangwa kwa Brassard kwa Arsenal harimo na respect yaba bana bikoreye no muzigo wino equipe Arsenal iremeye bayigejeje igeze bakabakiri capable yo gutanga byiza muri equipe nza ya Arsenal ahantu nemeza yuko mu gutanga Brassard bahubuka ni muri Manchester United ariko no musi na Jewe Fernandez yambaye ntangorane irimo ya Fernandez ntangorane mugabo wibuke amaze kugaragaza ko ari leader ya Fernandez ni leader mugabo wibuke ngo De Gea yaraguye kuri equipe kuva Ferguson agenda De Gea yafashwe nabi De Gea yarabamwiza equipe irabambi Premier League De Gea agahura n'ingorane zose zishoboka akagaragaza ubwiza bwe mu equipe ari bibaza ko muri Premier League mu banyegori beza gutunga De Gea arimo haraza hari Maguire bamwambika Brassard De Gea bugica hagishika akivuye kwa Leicester mu kwita Brassard Maguire ari ngaho nuko rero bimeze gato ako kantu twariko nuko twaciye tuja cyane mu bijanye na Brassard kuko turavuga ko Gay yararangiza amasezerano 2025 bigaragara ko Pep agomba kwiyubaka kuko mwumve ngo hari uburyo uno munsi tubona hindagura ivyiwe no musakira muri defense aturaje muri defense ya 4 kandi turavye Gay bigaragaza ko no mu bakinya ashobora gufasha cyane muri axe central ugiye kura mugabo witwa Ruben Diaz ararushe no mukino no musasigaye anaruhutswa na match zibiri ukabona ko bica bisaba kugarukana akanje muri axe central kandi akanje amazi misakina nk'ukinire buryo cyane arafasha mu bijyanye no kururira witwa Kyle Walker mu gihe tubone bubamfu uno munsi novuga ngo umugabo azwi ku izina rya Nathan Ake na Josko bo baba bameze nk'abamaze gusangira ikibanza mu gihe ikibanza rero Ruben Diaz arimo bigaragaza ko Ruben Diaz no musari wenyene sinovuga Stones bigaragaza ko yamaze kuba mediateur éternellement equipe nibura Ruben Diaz si vyiza kwitunga umukinya ari muri profile ya Ruben Diaz aya by the way ngosora gato navuze ko amasezerano ya Gea ya 2025 ni 2026 ariko no munsi muri Crystal Palace nabo baravuga ngo ntituzemera gutsakaza Mark Gay agendera muri 2026 ahubwo tukaronka offense nziza muri 2025 turayitanga kandi Man City bagaragaje ko abakandida bameze neza nabo bifuza kuzana umukinya ari supplémentaire kuri Ruben Diaz twagiye turabona ko Pep Guardiola rimwe na rimwe Baido anasubiriza n'abakinyi bitwa ko bagihari mugabo abona ko umwana bashobora kuzava muri projet canke akeneye kuruhurira rimwe na rimwe kugira ngo abatunga igihe kirekire muri projet yiwe ya Manchester City rero nibaza ko kesa swa kuri Gay nk'umukinya ariko aradodora muri equipe nationale ageze kwa batitirere arakeneye equipe irengeye Crystal Palace kugira ngo abandanye kuri no gwego parce que hano Gay message ariko aratanga wowe witwa Stones wowe witwa Harry Maguire muragenda ikibanza cuyu kirarondegwa kuko ni wakiri muto muri no axe central bigaragaza ko bwizwa gwaba umwanya mugira Man City bisanga nabo iyo profile yiwe bayikeneye cyane Stones twabonye kwa Everton siwe haba muri national siwe batunze haba no kwa City siwe batunze abariko baragenda yaranzwe n'imvune igihe kirekire eregana nundi mu defenseur yatanze message mwiza basigaranye kwa muri equipe nationale y'abongereza atarinde atari Mark Gay abandi ba Ezri Konza niwe ko baragirirwa icize abaragomba ugiye bano baba Ben White biragaragara ko barahindura ibibanza kandi no munsi hari ingorane hagati yiwe na equipe nationale ubona ko atagitumako aragomba muri national aragomba guhabwa umwana yitwa Gerard Braithwaite n'umwana yitwa Jarel Kwansa ko vyogenda kose ako Kwansa ari ikintu ataragerako ya rije taragera kwa Liverpool hamaze muri national team ako kwa Liverpool wogwana kuwa kangahe ugwanira umwanya na Konate bigoye oya kugwanira umwanya na Konate mugabo twabonye defwa ko bigoye ko Konate na Van Dijk bakina match 10 zikurikirana swati baravunagurika cyane swati bagira déchet technique umwana arahabwa umwanya kandi basumenyereza mwiza ariko aratanga confidence kuri bano bana bakiri bato ahubwo Gay akeneye City cyane na City ramukeneye cyane bivaye nuko bakeneye kuva kuri no gwego ariko kwa Crystal akaba competitive cyane akaza risanga muri equipe nationale afise Ligue des Champions mu maguru akaza risanga muri equipe nationale yitwa umukinya ariko aragwanira English Premier League yawe nizo challenge mugabo Man City nayo kisanga megano yose akomeye itakiri kuri cyagiyunga cyo kuvuga ngo ndabura Ruben Diaz nisange ntunze mu defense atari kuri profile yo gukina equipe nationale kanaka nuko kuri equipe ya Manchester City bimeze mbere ko twinjira i Madrid Landry turi kumwe n'amazi meza cyane ya Takido Company amazi meza cyane ya Top Water abatari bakagomba kweregenda bihereza muri no misi niyo mazi agezweho ya no kubwira ngo turi kumwe n'amazi meza cyane yahingurwa n'uruganda rwitwa Takido Company uruganda novuga ngo rw'akarorero ruhingura
ibinyobwa bitandukanye harimo amazi yitwa top water, amazi meza ava mu isoko rya Kibira mu ntara ya Bubanza. Akaba aboneka mu rugero rw'icupa rya litiro imwe rigizwe n'amapiyesi 6 canke amacupa 6 ku mafaranga 2500. Icupa rya litiro n'inusu rigizwe n'amacupa 6 nyene ku mafaranga 6000. Akabido ka maritiro 5 ku 1500 ku uje yifitiye akabido, ku udafise akabido ni 6000 hamwe na yaboneka muri kijya kigurudu kijamwo amaritiro 200 ku mafaranga 3500 ku ufise ikibido, ku utagifise na mafaranga 18,000. Aboneka mu gisagara ca Bujumbura mu masoko agiye atandukanye nka Kotebusiyo, Ruvumera, Kamenge kurya 5, Mucarama ku mayira 2, Kanyosha, Nyabugete, Fidodido, Kinama, Buterere c'ibitoke n'ahandi, tutibagiye mu Gatumba. Novuga ngo uruganda Takido Company rukorera ku Muzazi komine Mutimbuzi intara ya Bubanza. Ofisi icubaza uhamagara kuri 69 amajana 350 amajana 326 69 356 cyangwa ugahamagara 79 amajana 477 amajana 816 79 477 816. Zose zirakora iyisanzwe, haba na WhatsApp kabatora hama navuga ngo ukagenda baguha ubusobanuro bumeze neza cyane. Ni muri Takido Company birumvikana ko bari kumwe natwe rero muri kinagano cacu nk'abafatanya bikogwa bacu turi kumwe. Ndacamenyereza mu gisagara cera ni hariya baza ko hari commentaires zibiri bagize ico batererana ubwo ngo kuri no sije twariko kwa Man City, nibaza ko twese kugira ngo tugende direct tusaza kuba tugaruka. Witwa Jewe ivavuga ati ngo sharandiri horere ngo sha Jude ivyo yakoze ngo birisa Musiara ashobora kubikora muga wapi kweri koko Mbappe yaraje vyaranse kandi nabona umengo ararusha Jude mugaraba Mbappe ivyo akina nta n'incamake vya Jude. Mbappe nibiranga akosa yamaze guhebura. Mbappe nibiranga umwagiriza iki Mbappe afise igikombe, Mbappe afise ibitsindo 3 kwa Madrid, harimo igitsindo yatsinze kuri finale Mbappe Super Cup mu ngina maze ukina Madrid. Mbappe ni incomparable, equipe iragwaye, Mbappe yatanze ivyo afise. Mbappe ni incomparable, sinibaza ko Mbappe oja kumugeranya na ba Jude Bellingham. Mugiye navuga ngo uno yitwa yavuze ati mbite ndi Lionel mu bugenzi turi kumwe n'umufana wa Man City, nibaza ko Man City bamaze kuyaronka. Ariko ba Jean Claude agenda avuga ati muducire kwa Barcelona n'abandi bagiye batandukanye, nibaza ko agize icyaterera kuri no sije nono mugabo yitwa Jewe Jivan, nibaza yuko tworengana tukerekeza i Madrid nkuko bivuze. Aha, Ndacamenyereza rero i Madrid. Witwa Carlo Ancelotti n'umumenyereza mukuru w'ikipe ya Madrid ushika muri kano kanya ati ndakibona umwanya munini mu kumenyereza, ati kandi nzobandanya gushika igihe umuhamagaro wanje mu vy'umupira w'amaguru uhagarara. Majambo yiwe gifaransa ati je me vois encore longtemps comme entraîneur, je continuerai jusqu'à ce que ma passion pour le football s'éteigne. Ubu Carlo Ancelotti umutaliyano imyaka igera kuri 65. Carlo kuko buri yavutse igenekerezo rya 10 ukwezi kwa 6 igihumbi kimwe amajana 1959 avukira hitwa Leggiolo mu Butaliyano. uri mumenyereza akaba yaragiye aca mu migwi itandukanye ndetse akaba yaragiye anatwara abanashima n'ibikombe bigiye bitandukanye. Yaciye muri equipe ya Real Madrid, aca muri Everton, aca muri Napoli, aca muri Bayern, aca muri Real Madrid n'ubundi yaraciye muri Paris Saint-Germain, yaraciye muri equipe ya Chelsea, yaraciye muri equipe ya Milan, buriya yaranaciye no muri equipe ya Juventus, araca no muri equipe yitwa Parma, araca no muri equipe yitwa Reggiana. Uyu mumenyereza amaze kuzunguruka imigwi itandukanye. Mwemezanya n'amagambo cyangwa se amajambo y'umutama Carlo kwa kicibona nk'umumenyereza igihe kinini cyane ku myaka 65 koko. Ya ni confidence muri we irenze kuko anibaza kogeza muno mwanya bwiye kura umugabo yitwa Carlo Ancelotti nubwo yaje muri hotel ntaca tayi umupira w'amaguru. Yamenyereje abakinyi batwaye za Ballon d'Or, ndavuga Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaka, ndavuga Ricardo Kaka, ndavuga uyu muntu wari w'Umolande ariya Crensidorf yatwaye Ballon d'Or wapi? Crensidorf nta Ballon d'Or yatwaye. Oya, Benzema yes yitwaye kuri Carlo Ancelotti, Ronaldo, Ricardo Kaka n'abandi batandukanye.
Luka Modric ari kuri Zidane 2018 rero tugiye kuraba za UEFA Champions League no musa afise zigera kuri standard no menyereza afise UEFA Champions League nyinshi n'ama Super Coupe anashima uri ama Super Coupe arayarembeje ibikombe by'ibihugu bigiye bitandukanye aho yagiye araca no menyereza kugeza uno munsi afise Ligue 1 afise Italie Serie A afise English Premier League afise La Liga afise Bundesliga Rwango niwe mumenyereza uno munsi mu mateka afise amahiganwa atanu akomeye ku mugabane wa Buraya rwango izi championnat zose mu migwi yaciye mwose yarazitwaye numenyereza nagira retraite ataca umupira w'amaguru uzogira gute uzomwishuza ariko uno munsi hariyo projet z'imigwi zigikeneye Carlo Ancelotti kuko ba Carlo ni barabaho mvuze ko ba Carlo batarabaho nuko uno munsi kurongo mumenyereza aza ku rwego rwa Carlo Ancelotti biragoye abo twabona bashobora kuzogera ikirenge muciwe baraba abagabo bagiye hakiri kare bitwa ba Jurgen Klopp ubundi uno munsi birabaje umupira w'amaguru kumva ko Klopp yogena imbere ya Carlo vyari biryoje uno munsi Carlo kuvuga ngo ndasezeye umupira w'amaguru Madrid kiyumvira Jurgen Klopp parce que uno munsi ugiye kuraba fata Carlo fata Pep Guardiola nyuma yabo ninde yari wo Klopp nyuma yabo naba bandi bamenyereza Luis Enrique Massimiliano Allegri Antonio Conte n'abandi bagiye batandukanye nibo baraho muguno munsi ugiye kuraba Conte wo mwitegamo ivyo witeze kuri Carlo biragoye Carlo no munsi ni citegerezo esi tukwamenyereza bose b'abataliyani n'umuidore wabo uno munsi dufashe bana ba Simon Inzaghi kwa Inter to bararaba Carlo Ancelotti akavuga ati ejo canke ijya yejo canke numwe mu banyereza abanyanspira kumva ko Carlo Ancelotti ubwo yavuga ati umuhamagaro wanje wo kwitwa umumenyereza nurarangira c'est bon uno munsi Carlo sumukinyi wa undi uzovuga ngo uno munsi nkoze vyize ejo muzoca muvyibagira ashobora kwisanga mu indi equipe bikanga mugabe ejo canke ijya akisanga mu indi projet bigakunda nkuko uno munsi no kwa Madrid yigeze kuba 2014 bakwita Ligue des Champions nyuma yo baramwirukana ariko kitabuje ko bazubira kumwiyumvirako kariyeri y'umukinyi niyo mumenyereza c'est très différent Chemba mbona nkuko kivuze nyene nico nagira ngarukiye ko kariyeri y'umumenyereza niyo mukinyi nibisa Kendurabe aba Gasperini uyu mustama yahora na Everton ya West Ham uyu David Moyes imyaka bafise nicabuje ko bamenyereza donc umumenyereza nivyo kugira retraite niyogira retraite rimwe n'abakinyi kuko bo ntibaruha nkuko abakinyi baruha bamwe amajambo Carlo yavuze je ndemeranya nawe Carlo aracashoboye uno munsi kuko Carlo match irashobora kuba yashushuka mubona Carlo arahagaze nta nkomanzi nta kibazo afise mu bijanye n'amagara nta kibazo afise rero ku bwanje iyo uri muri projet novuga ngo iryoshe surtout nk'iyo arimo kwa Real Madrid biragoye kuba wabwira abantu ubu mwaka uza canke mu mwaka uyuhe nzo staffinga no munsi hariho ivyishimo yatanze muri Mirase hari ivyishimo yatanze muri Real Madrid hari ivyishimo yatanze ku mupira w'amaguru ku isi nawe yaciye batazomwibuka nta hantu na hamwe Carlo Ancelotti yaciye batazomwibuka n'atatwaye Champions League haba mu Budagi haba no mu Bufaransa ndetse no mu Bwongereza kwa Chelsea ariko uno munsi nimba ari muri equipe ya Real Madrid akababona ngo iyi shusho equipe ifise uno munsi c'est moi ni jewe mufundi yubatse guhera ku mushinge kugera ku iplafo gushira ko twatire ya Real Madrid ni jewe haragera akicara hagatima kagakubita akavuga ati Vinicius nagize umukinyi koko ndamute ntabonye umusaruro wiwe ko ndi muri projet isa n'iryoshe eske abana banje ndabasike kuko sinzi ko maze kubona haraho bantu ugasanga abantu bose mu bana bamaze kubafata nk'umuryango wawe umuryango si ngombwa ngo musangira amaraso ugasanga abantu mu bana bamaze kubafata nk'umuryango rero nimba maze kubona Carlo Ancelotti muri Real Madrid ntahabaye nk'umumenyereza ahabaye nk'umuvyeyi w'abana rero no munsi amajambo yavuze arashobora kuba kubitira kungena ubuzima bwa equipe bumeze akavuga ati twarazanye umukinyi wa mbere ku isi yose mugabo biriko biramuseka no mutakuno ndashobora kuba ndamwiciye kariyeri Kylian Mbappe aracakeneye kugororwa na Carlo Ancelotti kugira ngo yisange Madrid abo yagorowe aracakeneye kuraba mbega umusaruro wabo uzobuwuhe rero kuvuga ngo nzobandanya kariyeri yanje mpaka magara mbwiye ati
ariko 65 Tugeza. Mirongo itandatu n'itanu iracari mike. Christian football garandre nazadi ajya ndiko ndaraba uyu mutama koko so kwibesha Ancelotti nta miracle contre birangira muri 20 Ancelotti nta miracle akibona muri football miracle yarayibonye nta kintu na kimwe Ancelotti yabakibona muri football ngo kimuca umutima bitandukanye n'ibyo bya Pep Guardiola batsindwa igitsindo ko na Pep Guardiola ko kumbagara kuri Peruze bitandukanye na birya vya Diego Simeone batsindwa igitsindo ko na kumbagara kuri Peruze Ancelotti arabizi ngo lo football ni bitatu turanganya ndagutsinda canke unsinde nunsinda nta bara rizoba riguye kuko iyo gutsindwa ibara ryari ko bariguye ryaramuguye ko Liverpool itsinda Mirase muri 2005 ibara ryari ko bajyamuguye fata umugabo witwa Sir Alex Ferguson yavutse mu 41 uvuga ngo uno musi afite imyaka ingahe 83 yes saison we ya nyuma none hari saison 13 aramara saison we ya nyuma ni 2012-2013 sawa uvuga ngo uno musi amaze imyaka igera kuri 11 ahagaritse ibyo kujana no kumenya donc afite 80 combien ni uvuga ngo yahevye kumenyereza afise imyaka 70 kuduka voilà uyo ni Sir Alex Ferguson kandi yari impeccable mu gihugu cy'Ubwongereza reka dufate umusaza no musi Roy Hodgson afise ingahe hari na warairi Hodgson na warairi umusaza Roy Hodgson hari afise ingahe abantu yazi nari busange munsi y'imyaka 60 n'imiburiburi oya 60 nta myaka yo bafise ahubwo ari ya 70 iriyo niyo mbwira ko Roy Hodgson adakuze Roy Hodgson nimba ta myaka 60 yo barenzaho ho nta kirimo saza nuko nabona imyaka afise ariko sur le pression iri muri football ku myaka 65 uri muri equipe ya Madrid yarangeza amasezerano kumwe muri 2026 uyu mwaka wonyene Carlo nta pressure nimwe muri football akigira yarazigize vyararangiye hariho kumenyereza umugwi no gukwepa none musi urambwira ko Pep Guardiola agomba ibi byo kumenyereza canke Klopp yeze ngo nuko ashaje arimo guhunga aka kazi Landry yabivuze neza umumenyereza amaze kugombogwa ibitsindo bitatu mu gice ca kabiri yamaze igice ca mbere afise ibitsindo bitatu kubusa ku rukino rwa finale nta kinasigaje kubona nimba yaratakaje igikombe ico gihe muri football nta bitangaza bisigaye kubaho imbere nimba ari umumenyereza ashobora gutsindwa ibitsindo bibiri muri demi finale UEFA Champions League mu minota 5 akaba ataretse ibitsindo bibiri bimutwara muri prolongation agatsindirayo match nimba ari umumenyereza amaze kumenyereza equipe ishobora kuba ifise possession ya 15 kwijana umu adversaire afise 85 ariko agatsindiye equipe akayerimina nabiye na bimwe bigoye Carlo Ancelotti arabamwo nako ataraba mu mpira w'amaguru bivuze ngo none Carlo natsindirwa kuri finale agatsindwa 5 kubusa afise Real Madrid abantu bazovuga mugabo nibaza ko uno musi ibintu byo mugwaza umutima bituma umutama ahenuka vangu ujya bonye ibigoye byose bibaho vyinshi yaravyubatse ibindi vyamuciye mu maboko rero ndiko nabona ko ano majambo yavuze bwa mbere kumenyereza ntagari kintu wari tucugikora harimo iyo passion nkuko no mu kazi kose bibaho hari umuhamagaro ufise mu kintu musaza yerekanye ko afise umuhamagaro mu kumenyereza si wa mumenyereza novuga ngo no munsi je doute kuri we kwera ko yamenyereje imigwi ikomakomeye gusa wapa ubwo yamenyereje n'imigwi mito iyo Reggiana yamuha izina izo za Parma erega na Everton izo za Everton meme niyo Chelsea yayimenyereje none ifise iki uno munsi ugiye kuraba rero uyu Carlo Ancelotti sinokumva ubwoba cyane ngo kwereka ataragenda mugiye n'abatama bito bari Hodgson ubona baca muri za Crystal bavuga ngo igomba ikoroke umusaza akamusha kuri pressure ariko akamenyereza equipe ntagira icaba ku myaka 34 haracari kare ko musaza yitwa Carlo Ancelotti nk'umwe mu bafise passion umupira w'amaguru acamukeneye kubwanje nemeranya n'ingingo yiwe kuko ntiyaragira akagenda akava kwa Madrid arabace no muri equipe nationale nk'imwe canke zibiri arengana yari yavuzwe muri Samba Boy imbere ko yongereza amasezerano n'equipe ya Madrid niba mukubite Squadra Azura bakamuzana muri Brazil cyadutwara igikombe cy'isi ugitwarana nande bakazana Ancelotti bibaza kare buyubake nko bibaka Madrid toca dutwara igikombe cy'isi rego no muza araba atari ko barahabwa umwana noneho bariko Ancelotti yabayo kwiba umwanya rino bari banamwimviriye imbere ko yongereza amasezerano muri equipe ya Madrid Ancelotti niyo kuboka kwiba umwanya Samuel rino nuko tukiri muri Madrid duce gato umutima wa defense ni kibazo kimaze imisi kiraba kwera ko test zimaze kwa zirangira ku mugabo yitwa Eder Militao agiye kumara imisi igera kuri 15 hanze kibuga de semaine hafi indwi zibiri bivuga rero ko equipe ya Madrid yumvira gukinisha umutima wa defense umugabo yitwa Daniel Carvajal manze mu nkome mu nkino manze mu nkomera amashi bobura kuwitwa
Eder Militao Mwanze mu ngamera mashina areretswe gusumba uko bazana witwa Raul Asensio kapiteni wa Castilla akina mu tonde France hari n'amajambo gusumba uko bakinisha witwa Joseph Varejo aya Varejo oya ni Varejo nyene hari n'amajambo yaramaze imisi avugwa yuko El Tigre ashobora kugaruka mu mugwi wa Muretse Sergio Ramos El Capitano ashobora kugaruka kusura na Sergio Ramos azaje gukora iki ase oya Sergio nimba waragira ibibakwe David Araba Ramos yogaruka mu bihe vy'amagogwa mugabo ariko nka equipe igomba kubaka Araba profile afisa va kwa Bayern kwa Madrid siyo Ramos asuno Mose oya sivyo mugabo Ramos nawe acafise icashoboye rero no kubwira ngo Daniel Carvajal mutima defense muri equipe ya Madrid akina na umugabo yitwa twakigarutse ko barasukira ngo equipe ya Sociedad muri weekend twakigarutse ko ku kiganiro giherutse equipe nona ko Kigali kwa tukimara kumenya makuru yuko Eder Militao yababaye tukigaruka ko nabwira ngo nimba Kamavinga dahari kugira akoreshwe nko mu nimero 6 Aurelien Janicho amena cagaruka muri axe birasaba yuko bakura Daniel Carvajal kuri 2 Lucas Vazquez agakina Carvajal akaza muri axe yego kubera ko nta yindi choice yari ihari nimba wibuka Rane passe muri phase retour bana Atletico Madrid bagira igitsindo kimwe ukindi Kitsindo cha Real cyatsinzwe na Brahim Diaz baza kugombagwa na Marcos Llorente kuvuga ngo Carvajal nimba nabonye match yakinye ariko akina muri axe central nivyo sinovuga ngo yakinye ibintu impeccable mugabo urinze uvana mu lateral kuri ku ruhande iwe ukamuzana muri axe central mbambona iyo hejeje matata atadega koje muri defense central aba yitwaye neza umaze kubona ngo ni wundi munsi nzogira ikibazo ko mwikora ko ntaco bizonyicira rero no munsi nanje nemeranya n'abavuga yuko Carvajal ategerezwa kuza muri axe kuko no munsi Varejo yarahawe umwanya ukungana kose vyaranse ko Varejo yokorekana icari yatijwe vyaranse yaragarukanye mu Madrid i Madrid umwanya yahawe vyaranse ngo Varejo urinze kwiza 27 ans i Madrid nta mwanya yahawe uwo yarose wose ntaco yawukojeje none yakinye kangahe nako yakinye ofite kuvuga ngo yakinye kangahe kubabwiriza ku minota 2 canke 3 yoba yaragiye hawe Varejo kuvuga ngo yakinye ni Maguire yaritsinze oya tugende kuno afise carton jaune zingahe ahubwo avuga ngo profile afise Varejo ashobora ko yahuye n'ikibazo nta kibazo cyo yageragaruka igihe cyose asanga profile afise kwa Madrid bayifise asanga exigence batumu defenseur atari capable yo kubita nta match Juventus akako gukura mu mutima Real Madrid Varejo se yari muri axe na Ramos ni yakinye match nziza Valentara hari ni yakinye match nziza sogera kuri 3 ariko yakinye match atakosa ushira ku mugabo witwa Varejo umwikoreza ngo niwe yatumye match bambi ikibazo gihari Varejo niyo bamutije niyigeza bamwiza rero no munsi Real Madrid mwakwisi yari mwiza kwa Grenada no kuri paka bamwiza kipe nuko yakorotse sino yari mwiza kwa Grenada no munsi Real Madrid iri kuri pressure ya mukebe wayo iri imbere y'amaya manota 4 barabiza ati tukazuyaza imbere ya Real Sociedad indwa cajamwo arabakenyi Landry no kuvuga ngo ugomba gufata risk zose zishoboka mu kibuga zana Carvajal muri axe Landry confiance ni kintu kidasanzwe hari abakenyi babaye babikwera babuze confiance course kandi hari nababaye beza kwera baronse confiance ndagitahu dufataga no musi kwa Barcelona Azad binevuga neza umukinyi confiance umukinyi ni confiance uno musi kwa Barcelona ageza ibinyamakuru vyandika ngo Oscar Bingeza yogaruka akaba umukinyi bashobora kwifashisha ku nimero 2 none nakara kwita performance zimeze neza muri Celta Vigo equipe nationale nibamugarukanye uno musi ni muraterari ku rwego gwiza aduga bamona mo Sergio Ramos by the way nimishatsi we yarafise uburyo yagaragara bamubona mo Sergio Ramos munyuma bamubona mo Sergio Ramos ko yararukiye yarafise munyuma baza kuba bavuga ati babundi twarenze nta mu défenseur d'office mugabe yo yagiye Ramos ariko explosion c'est-à-dire quoi nimba umukinyi atarahabwa match 5 6 8 zikurikirana biragwejewe ko bwanje kujisha ko umukinyi atamupiraze none ibaze hari ubwa mbere guhabwa umwanya mu kumenyeza avuga ati wowe Varejo Ramos uratanguye match ukavuga ati presa ni jewe canke si jewe kuko ari match higeze no kuvunagurika presque abakinyi bose bakemera muri axe centrale kuzana abandi bakinyi badakina muri uwo mwanya uzi ko wagomba ukina iyo rero umumenyereza cyagwe ati Landry ambara amaye ugomba ukina ubanza kuraba ku ruhande ukabanza ukaraba fanatingira nkine atubwo ntabe jewe cyane si jewe ukabanza ukaraba ko atawundi mwicaranye yitwa Varejo rero bivuze ngo Madrid n'ivyo aba defenseur basaba byinshi Varejo sindamwiteze ku rwego rufise umugabo yitwa Antonio Rudiger canke gwa Militao canke gwa David Araba nabandi
kubera yuko abo barahawe umwanya baciye mu migwi myinshi turabazi mugabo uramutse sinojija ko Varejo ari umukinnyi mubi cyangwa ari mwiza Seromwa ntarabwiye confiance yerekana icyo ashoboye kubwawe si mubi sina mwiza araho none wibaza dufata akarero nk'umuntu kujija ari Maguire ntivyoroshe yinje kwa Manchester aguzwe menshi ahabwa confiance akina match nyinshi ahabwa brassard kujija bikanga kwa Manchester ariko muri national akabikora kujija hari Maguire urumuna akurikirana ro football hoba harimo manque de oya mvuze kujija erege ushobora kujija umuntu positive match cyangwa negative yeah dufate abantu bavuga ko Maguire azi umupira n'abavuga ko Maguire atavyazi abo barafise fact kubera ko ashobora kukubwira ati ibi nibi birerekana ko atawazi unavuga ati ibi nibi birerekana ko awuzi mugabo no munsi bakubwira ati ma facts zitanu zemeza ko Varejo ari umukinnyi mubi woziro nizerekana ko ari mwiza nizerekana ko ari mwiza ntazo kubera iki pas de confiance nico gihe rero cyo kuvuga ngo bwa bwiza tutamubonyemo kera nta mpamvu yo gufata riske erega nta mpamvu yo gufata riske gute nchangaruka uyu Carvajal twigeze kubona kira muri Axe Centrale mugaba ruka abakinyi bavunise haba umwanya wo kwidepana ubu rero tugomba dukine zangino zivuga ngo dutangura ku munota wa mbere tuzawugera ku nyuma Carvajal muri Axe Centrale nuvuga no kwa Carvajal ibyo bagomba babigerageze bushasha kuko ni yawurakina ige yakinye ari muri Ligue des Champions kuri match ya Man City aruka abaksiyare bavunitse biba ngomba ko yisanga ko yogaruka muri Axe Centrale mwumvengo na Carvajal hari exigence uno muze ashobora kuba ko kuri pressure y'ivyo cumusaba bitandukanye na bimwe yakina cage yari yinje muri Axe Centrale mu mwanya muto mbere yo kurukino rurangira nimba Madrid itunze umukinyi ishaka kuvunikisha presque abaksiyare bose ugafata risk yo gutanga urukino ukazana Carvajal muri Axe uvise Varejo nagikuye kwa muri equipe ya Madrid niba mutange asoke cyangwa bareziriye kontra sisa ukabona yumvira witwara muri Asensio muri Castilla niba ukwimvira na muri Asensio twabonye muri uzikora Asensio yanakinye umwanya mwinshi muri pre-season gusumba Varejo none ibintu Madrid bazoyivamo ryari uratsunga umukinyi ashobora gutamwira kirira amapiza akamenya ati nzogera myimenyerezo sinchegwe ukwezi kweze bamwiteka agafaranga kanje ariko utofasha umugwi kuri tapi vert kuko nimba tofashe umugwi kuri tapi vert no muri vestiaire ga nta jambo afise none Varejo yobwira ijambo ni ntacyo n'umwana avuye muri academy adugije no munsi avuga ati wenzokina ucicaye ariko kandi nikindi nchangaruka ko nimba yo faiblesse kwa Madrid bayifise nchangaruka ku yindi faiblesse kuki Madrid none bamaze kutumenyereza ko atamukinyi mwiza uva muri academy yabo nimba batovayo ku rwego Barcelona baduza mugabo no musi nushobora kumbwira Madrid ko idafise umudefenseur mwiza muri Castilla imyaka 5 8 9 10 ata mudefenseur mwiza uproduce ava muri Castilla ashobora kuza no kuba akombla rovide basi yumwe no mukino zizo umudefenseur mwiza Real heruka kubiduza ari naco Fernandez ereka nawe yabaye kubwo kuyangana ya profile bari mezite muri equipe ni baronde batumerero kurondera undi naco Fernandez no munsi muri Castilla biraguye bariyo mugabo confiance yarabuze sinumva ko noshigikira ko Madrid igomba igarukane muri Axe Centrale Daniel Carvajal ufise umukinyi nka Varejo udashaka gukoresha ufise academy nka nakufise umugwi muto nka Castilla utigara uduza umukinyi wayo no mu bibanzo wagira uragira ingorane kandi umunsi tubona abana ba Madrid bagiye baratizwa mu migwi itandukanye ugura gutu mu mediateur wa miliyoni 100 imwe sezimwe nyuma sezo 3 ukabona ko atari karagwa ivyo wifuza ukagura uwundi ufise abana nka Antonio Blanco ufise abana nkaba Marcos Llorente barekuye akakana batanze kwa Valladolid Mario Martin mwana yagaragaje ugwego mwana yakinye eske projet yo kwa Valladolid nizo mugarukana kwa Madrid canke baramusoye burundu umwana yakinye presezo iteye ubwoba kandi ari kumwe na Baruka Modric na Basebaros no mwanya wo muri preseason bamuhaye kugira ngo amugurishe cyangwa bamuhaye kugira ngo barabe ko ari cyo yotanga Real Madrid ifise profile yayo yo kuvuga ngo twebwe vision ni gikombe kuko utogarukana Aurelien Jani chwa muri Axe uwo mwana Pablo uwo mwana ni Pablo Pablo Martin nuno musi Pablo Martin turavye match ya Kenya nimba precision era kina match akayimara kubera aba Modric na Basebaros nabandi kandi kono kakinye match nziza uno musi umwana umwe confiance kuri match ya za Sociedad za Granada na zando kwambya tikina hagati mu kibuga kuko nabandi turiko turabagerageza vyanse Real bakoze tugarukane chwa muri Axe nimba ariyo solution ishoboka Real bakoze rere kenshi kuko nubwo Mario Martin ari mwiza ntiyabaye mwiza urwego rwa Antonio Blanco ko Blanco bararekuye aragenda fata karoro no munsi randi hari ngorane ga Madrid bahura nazo bitera equipe ya produce abaratero niburi batatu beza mu myaka 10 heze ku nimero 3 uno munsi no Gutierrez
Fran Garcia, Sergi Reguilon, abo nibo nibuka. None wewe nimba abo utakuyemo mwiza ariko Barcelona ikaba yaraduhaye Leandro Bardi. Shirako umwe mu baratero bari ku nimero 3 ku isi ata equipe nimwe yojam ku isi ngo areke gukina umusore yitwa Theo Hernandez. Ongera ko Theo Hernandez kwa bana batatu tuvuze. Ashraf Hakimi. Ja ku nimero 2 no Oscar Vajara karwa n'ibibazo byo gukina inkino z'urutavana kwa Reds ya Ashraf Hakimi. Waratunze Ashraf, waratunze Llorente. Waratunze Marcos Llorente. By the way, Marcos Llorente uno musira waje kuba Madrid yaraguze 1 miliyoni ijana Llorente. Waramusoya aje kwa meilleur joueur wa Mondial de Club 2018. Yaja kombla lo vide ya Casemiro. Uno musira chikwa gikombe cyane nimba ushobora kubura Casemiro muri Mondial de Club. Nyuma yo gutwara ikombe c'isi ca 2018 nako nyuma yo gutwara ikombe ca Champions League 2018 ugacuja muri Mondial de Club Llorente agakina udafise Carvajal akaba meilleur joueur w'iryo higana. None ni wari umwanya wo gutegura umusubirizi mwiza wa Carvajal ukamukura mu mwana wo muri academy. En plus batweretse indi potentiel ko ashobora gukina ku nimero 2. Mugura munsi jewe dufata karuriro ku nimero 6 nzanira Chouameni na Marcos Llorente ubaye confiance ingana. None Chouameni utwara kibanza Llorente na Chouameni ntabahuriye. Llorente karateye ubwoba. Llorente kari muri style y'abakazere nyene. Hari abantu baba star kubera gusa barahana bimenyesha makuru bivuga cyane. Hari n'abandi babuze confiance bazi umupira. Hari n'abandi baronse confiance umupira atari kirenga. Bino kwa Madrid abasosiyose biga byinshi nibyo equipe ifise philosophy bayemwo y'abastar equipe ya Jona abastar mugabo nimbura musi yagezaho equipe yitwa yuko hogera ibura abakinyi bagiye batandukanye Mercato yarugaye ni wikore niburi buri kubana bo muri academy no academy kuye kugagwa. Oya academy ya Real Madrid de la Castilla yoyo nibaza yuko kuye kugagwa na Chimaze mu bintu biriko birafunctiona cyane muri iki gihe turimo cy'umupira w'amaguru ntirimwo kuko nimba uno musi ushobora gutunga equipe yose kuva mwigori kugera ku nimero 11 hata mwana numwe yaciye muri academy ufizemwo biba biri ibintu bigoye kandi haragera ko Daniel Carvajal yavuye muri Castilla muga yabanje kwangazwa Carvajal ni nkuko kwa Brahim Diaz urabe Brahim yavuye muri Castilla araduzwa babona nta mwanya afise. Wapi Brahim yavuye muri Castilla? Yavuye kwa City. Kwa City bamushiza muri Castilla. Avuye kwa City yaraje kwa Madrid abura uwo mwanya atangwa muri Milan. Muri Milan arafatisha. Real Madrid bararabavuga ati umwana azoturokora reka tumugarukane mu rugo. Carvajal baramudugije mukuye muri B. Bamutanze kwa Leverkusen. Carvajal atangwe kuba umukinyi mwiza. Hari hageze ko barekura Alvaro Arbeloa. Arbeloa baramurekura aragenda kubera ko Carvajal yarabaze kwa mwiza. Mugabo biragoye kwa Real kuzobona wa mwana ava muri Castilla direct no muri equipe nkuru ngo ba. Ibazuro musi Ceballos aravunagurika cyane yageza gusaba ko yosoka. Ugatinya kumusora utanze umwana muto nka Nico Paz muri Kome. Uno musi ni byari bijyoje gusora Ceballos y'imyaka 28 ugaca umwana ico kibanza yahoramo ugaca ugiye umwana nka Nico Paz. No siri byari bijyoshe muri Axe Centrale kuba warateguye uwundi mukinyi mwiza. Ntibyari bijyoshe no musi guca duza umwana wo muri academy kavuga ati ko Mercato yugaye. Tukaba tutagomba gufata riske yo kwinza umuntu atizwe ko n'abasosiyose. Plan B yari kubiyaye. Yari kuba Castilla. Igaro kino Castilla nayibayeho. N'abana muri Castilla no musi bataye icizere. Nico kintu nama. Ujya kwisanga muri Castilla uvuye muri equipe kanaka. Wo tuma wisanga muri Amasya uvuga ati Amasya. Kubica byinshi kwijana nzobabwiye confiance nina yihabwa ariko nzosoka ariko la majorité barahabwa confiance. Ni cyo kintu nama mvuga Barcelona ntiyabuza abakinyi. Barcelona yabuza abarongozi. Kuko Barcelona iyo yamironka abamenyereza dufatira karoro kuri Afrique. Iyo yamironka abamenyereza nka Afrique. Barcelona yamifise academy meze neza irimo abana bazi bar. Mugabo no kuvuga ngo kocha wo udugije abo bana ufise ni vihe yo kubantrena kugira bavemwe abakinyi. Bitandukanye no kwa Real Madrid batunga abamenyereza beza mugabo kagira philosophy itandukanye ni ya Barcelona yo kuduza abana muri academy babazana muri equipe nkuru. Uno musi ni mutangara akazi kazotuma Juni Karafata ajejwe gukonveka abana bakiri bato. Rabo no musi wereye kuri Ardagurere ugiye kuyaga nakubwira ati mzee ni muri equipe nkuru niyo nzoshikira nashikira muri equipe nkuru sinza. Wacha kurondera Estevao Williams batazira Messi akubwira ati ndigira kwa Chelsea. Ese muri Castilla ndaja kurondera yikiko mwene wacu Renier Jesus ari karangazwa. Ibaze uri Estevao na message nimwe no Darwin. Ibaze uri Estevao bakagukura muri Brazil uhiye muri Corinthians ugashikira muri Castilla bikaba biye. Tushikira muri Castilla bakaba barakwirukanye. Umwana yitwa Renier Jesus yaje ari gishirira. Twaramubuze. Iregura muso wari abana bakiri bato. Bitwa ko baguzwe bafise ayo ma profile cyangwa ayo mazina akomeye mu migwi gitandukanye. Bashike muri Castilla bakavayo bakaba bakinyi bibihangaye kwa Madrid. Ni presque nk'ibice nka 2 kwijana. Odegaard yazanywe les amis à 16 ans
ndibuka match yiwe ya mbere mu mugwi mukuru wa Real Madrid yagomboye Cristiano Ronaldo yambaye nimero 41 mu mugongo. Odegaard none twamubura irengero. Odegaard vyarangiye yatanzwe uno musi Odegaard yakubwira ngo ya Madrid yamumariye nta kintu na kimwe. Nukuvuga uno musi hariho message yuko Madrid ishobora kuzokwisanga iri kirone n'ababakinyi bato. By the way mu mwaka wa hera Noah Darvish aja muri La Masia naye bari bamurondeye akwepa Madrid yemera kwigira kwa La Masia. Bano bana bakiri bato nivyo ashobora kuba ta projet yari igaragara mu mugwi mukuru canke bibonekera amaso. Mugabo mwana agubwira ati ndafise icemeza ko nimba Pedri yaravuye muri Supermas akisanga muri La Masia inyuma y'umwaka bakabaduze, nimba Gavi yari muri La Masia akaduga, nimba Naka muri La Masia akaduga, nimba abakinyi batandatu muri 11 batangura kwa Barcelona arabaciye muri La Masia, n'umwana avuga ati ndaje nshake mari imyaka 3 mugani ne Explose ndazi yuko equipe filosofia yabo nizonjamira n'abandi bishoboye nzoro ngo mwanya bitandukanye no kwa Madrid uzugashika muri okasi ukayikinamwo bakuduza mu mugwi mukuru akaba ari nzayo kugusoma. Real filosofia yabo no kuvuga ngo duterake ko mahera ku mukinyi ku buryo après quelques jours azotuma sikona ngo inyuma y'umwaka umwe yaraduhaye umusaruro. Real Madrid bo target yabo n'igikombe. Nimba bona Chouameni muri Monaco bagwa ati miliyoni 80 sawa. Aha. Nuko muri Madrid bimeze